inshuti zanje bakunzi munkurikira, iruhande je yo gutabariza abakobwa abamama bari muri Saudi Arabia ndanababurira mwuyu mwanya ngomba ndabaha intahe y'umuntu y'abantu bariko barahenda abandi bagomba kubatorokesha ngo bave mu makontara ngo bagende mwibarabara ngo hariho amafaranga kandi atayariyo. Please bitase gose ntuzutoroke. Hano nabazaniye intahe, hariho umuntu umwe murabona ko mwaba mama bari muri Saudiya n'abakobwa baranyizera bakambwira ati twebwe imeze uko ubuzima bumeze uko, ariko mumenye ko abantu beshi ntibabayeho neza mu makontara aho bari, ariko utorotse uhomba kuruta uko wari wibaza ko ugiye koroherwa. Hariho abantu bagize ibyago baratoroka baragenda, bamwe ndabazi bamaze amezi 3 batararonka akazi, abandi baronka akazi bukeye kagahera mwibarabara ni habi. Hariho wanyituye yarambwira ati je merewe nabi cane, ati nukuri kandi nukura merewe nabi, mugabo tumaze kuganira nkamwereka ukuntu mwibarabara ari habi, yambwiye ati nzogumaha banshurura nzogumaha sinzotoroka. Ambwira ukuntu abo mwibarabara yaganirije bamushishikariza gutoroka kandi nabo atakazi bafise. Inkuru y'Imana iratuba, amajwi nayahinduye kumva z'umutekano. Ndabasangiza gatoya gusa, ibisigaye muravyitoreramo. Abantu ko rakoze penye mbaruko bimeze yo urumva yarashushe nyine ngo urumva wandi nyimubwira ikibazo ngo ashaka gukoresha umwanya ngo ndagutorokesha muzana amahera. Umva yamubwiye ingwana afise birumvikana, wewe aho kugira ati amugira inama ahubwo ashabwira ngo toroka nabo nta kazi afise ariko araguhenda. Shambwira ngo amara ngo nzohembwa ku kwezi kuraje abantu bamazana icyenda ndaho nzohembwa ngazosha nimero ngo mu Burundi ngo ndarungikeko ngo ndamurikire mu Burundi kwama nawe ngacampa ayine mu Masaudi ari yacaha uwo mushoferi ngaza ntore. Ndiyumvira ndaryama ndabaza umutima numva birase. Uyu mama yanga ati mwana wa mama titeka none nawe uko ndazi niba uzi byinshi byino muri Saudiya asha aho kumpanuye kandi urakoze burya naje nafise umugambi wo gutoroka mbona ko nawe ngo ni ngorane nabyiyumvira nyine nkumva ndabyiyumviye ndiko narose asha n'abanshusha bari hanze nyene ngo ni sawa nta. Murumva muvyimve neza, ubu ntaciyumvira gutoroka arabihevye kubera ko tuganiriye kamubwira ko mubarabara ari habi. Ariko abantu bigora bakubita abatorokesha n'aberetse mu misi heze, abagenda abatorokeshwa bagera mwizi nzu ababatorokesheje bagatangira kubakubita, bagatangira kubarisha amafaranga atabaho. Hari ingorane nyinshi. Nta kibazo ngo kazi kariyo ngo bahembwa n'icyarindwi ngende bibiri guma mu makontra. Uyu mama yagiye kumbwira ngo muhitira hano ngo harangura ngo bafasha kuriha inzu, aho bafasha kurihira inzu ukasa ngo uzibagira ngo urigurire nyine byose ngo mutangana basi umwe umusumira hamwe sabati kumbe hanze nuko bimeze. Sawa urakoze kumpanura ndabihevye reka ndenyerere hano n'ukuri cyose mbona ari ibibazo n'abari muri ofisi bariko barashaka ubuzi n'abariyo n'ingorane. Aho muravyumva, hariho abantu ama agence akunda va ngo Daniel ngo ntahanura, ciwe ndahanura. Umuntu aje akambwira ngo ngire ntoroke, ugira utoroke kubera iki? Noneho wewe ntiyabwiye ngo agira toroke, yambwiye ngo anafise. Ndamubaza barakugaburira, barangaburira neza, oyasi neza mu gondo umva biragendeka. None bimeze gute, akazi ni gute? Arambwira uhembwa gute? Ndahembwa mubwo bakangora ngo niguremwe ivyonja, ndamwereka strategy kora gutya kugira ngo uzurage ivyabo ntibigure ivyiwawe. Hanyuma akazi nako ntaho katari, hose uzohasanga akazi. Utorotse hoho uzosanga gukoresha n'ivyo utakora ngaho, bagufate bagupfunge bagutahane, passport yawe isigare muri Saudiya. Ndagushimiye ko wamaze kunyumva. Aka naka audio ka mbere ariko reka mananye nabumvishe no kubona kandi ne uto audio tubiri. Yego, nibibazo. Reka kwihangana, ujye mana n'abara
bikagenda neza bikaza birahinduka bukebuke niho kugira inama wewe ukaguma ku kazi burya abandi bahura n'ibibazo mu mezi ya mbere jewe nta bibazo twigeze duhura navyo ukwezi amezi abiri ni ukuri barankunda nta kibazo na kimwe barankabiri kandi zishika amezi 6 umukobwa wewe niwe agoye gusa bashaja ku mugabo urumva rero bagiye kumpinduka nikwiza amezi 3 neza n'ibintu byatanguye kwihangana ndabona ko habavye ngo bakata amahera koroneka yagose ngo bakora umushahara ibiki n'ibiki niho hagiye kuza ndabona ubu bagiye kuza barampinduka mugabo nyuma y'amezi 3 ni ukuri nta bibazo nahuye navyo mu mezi ya mbere ukwezi amezi abiri nari n'akazi kenshi nanakorana akazi ntaco bitwaye ndi umurundi kandi akazi nakamenyeye ndagakora hari igihe imana wacisha bugufi pe kandi urakoze niko bimeze abantu babahenda wapi mu nzira mwibarabara nta kazi kahari nukuri kw'Imana mfise abantu benshi atakazi bafise bashomereye amaze igihe kinini hama umuntu agacaza umubwiye ngo mfise ingorane ukuntu inama ya mbere akubwira ko baravuga ngo toroka vraiment muko mudakundana hariho n'ababa barara inzara bamaze amezi n'amezi atakazi bafise agaca abwira mugenzi we ngo toroka kandi n'abatakazi afise za murakundana ari igihe mbabara n'ukuri reka ndumvishe kino cyumviro ca kabiri ciwe ahubwo muratangara vraiment akoze kumana emereka ndende abareke bizoza birahera buke kuko mbona byose ari ngorane kwere kubera hariho umugenzi wanje ari mu ibarabara urumva wowe yaturutse amaze ukwezi yari yarabinyegeje mugabo yabimbwiye muri no minsi rero amaze kumva ndamubwiye ati shaka ko ariko murumva umuntu atoroka amaze ukwezi atanashwanye n'umubosi ubuhombeje agence yakurungitse ugahomvya na boss oya boss ntamba ko bacamuha ubundi shaka bakamusubiza amafaranga ubuhombeje agence yakurungitse mu Burundi ibuka ukuntu agence mu Burundi muziruka ko mukazirirwa ko babimye passport no kugwana mukagwana mukabita bicanyi kubera ko babagirira nabi kandi bagira nabi ama agence mu Burundi murabizi ko bagumye ama passport yanyu kandi atari babaguriye bijyanaje birambabaza mugabo rero ijya nduru bavuza ko bakiyaranja ukaronka uburyo bwo kugenda muri Saudi Arabia wagerayo gaco ukwezi kumwe gacutoroka ariko munumva ikintu bamukoreye kweri amugire nabi foko nabo mumenye ko nabara abantu bagiye muri business yo gukora aya ma agence kugira ngo wunguke icyo dupfa gusa niko hari ibintu bakora bibi byo kutabitaho mugabo arinza kuje nakugezayo wokora neza akabanza guhembwa amafaranga burya niyo utorotse nyuma y'amezi 3 ntacyahomba mugabo urumva nawe bukugiriye nabo mu bose wawe kubera kutoroka wankusura ukazana ubonye ushaka kwa nkijyanzo ngo nimbi ukaja muri mbi kuruta ati Jehova reka n'ingorane kuba nawe hano yaciye ngo hari rero acambwira nawe mu barabara aca nimero z'umugenzi wiwe turayaga tuyaze cyamva nyine arashushe acambwira ngo yo ntorokesha ngari urumva jen nawe urumva bari ahamwe ngo je ndahanaha nabo barahanaha nabikuyemo kugira ntimumumenye ahari je ndaha nabaraha naha mwumvise reka aravuga ngo urumva je ngo ndaha ngo nabaraha nahasimbye mwihangane aca nimero z'umugenzi wiwe turayaga tuyaze cyamva nyine arashushe acambwira ngo yo ntorokesha ngari urumva jen nahakuyemwo nawe urumva bari naho nahakuyemwo mbwira ngo byosaba ibihumbi 2 ngo n'amajana 2 ngo by'umushoferi ngo ndamuhe ngo rukazi ambare rukazi 2 byiki mazamwe nta mahera afise kuko je naje kuri dunyo bino wandonere byangombwa saraiza kumushira ideni Shinamara nifiti ngo ngo yasatira ngo yatire mu Burundi ngo cehe ngo rakungu yaronka ngo cuzana rukweshere ngo tucece sunka mu mushoferi ngagutora nukuri nararyamye ndiyumvira ndavuga ati mana ubu notoroka bakamfata bakamfunga no manungutsi byose ugasanga ni ngorane hari umwamara atu muri groupe gusenga
namwandikiye ndamubwira ndamuhanuza ambwira ati mwana wa mama ati ndafise mwene wacu tuvukana indimwe amaze imyaka 7 ari mw'ibarabara. Imana ishimwe urabona nyamama yaraje ko Saudiya yaguhanuye. arataha yariyo ingiye kugaruka rero rero ngo nta kumwe wacu atangize ngo nturukeshe ngo ndanka ngo hariho abantu bamaze nk'imyaka 4 bari mw'ibarabara ngo nta n'agaparasera baragura. Yego vraiment. Urumva acambwira ari ubuzima bwo hanze, acambwira ko baba bagiye mu maraya benshi ugasanga ugura amaze n'amezi 2 ngo utari kurakora. Ndiyumvira none gashi 2,200 by'itike notanga ayo nayakorera amezi 3. None mu amezi 3 ndayakoze nkayarungika mu Burundi sinoba niyungunganije. Numva none kumviye neza. Ndabiya bizoherera. Kora kazi. Urakoze kumanura no kuri nimba ruko bimeze. Urakoze gushima. Namwe mu bimenyereye. Urakoze gushima. Ndi mushasha narinzi ngo hanze nyene ngo nta kibazo ngo ni byiza. Reka urakoze gushima, ndagushimiye kandi siwe gusa mpanuye. Reka mbwire n'abandi bankurikiye igituma muze kano kugana no kubera iki. Ni kubera ko mba rose témoignage iri hafi, ubundi bwo ababimbwira ni benshi bakambwiye mpa témoignage, abandi nkabahanura, abandi nkasanga bararusimbye, ariko gutoroka nukuri bitanse gose amuvuga ati gupfa no gukira. Aho gutoroka uzotoroka uvuze ati nundi mpisemo gupfa kuko si heza ugiye. Ivyo muze mubizi. Mwibarabara hari ingorane nyinshi, ubusambanyi, gufatwa, gufungwa, gukubitwa, kwicwa, ivyo byose ni mwibarabara. Nubwo no mu makontra biriyo, ariko cyane cyane biri mu mwibarabara. Umuntu ro yoba nyumva neza, kontra murayigumamwo, kuko je ndafise abantu batorotse benshi, mbere n'abari ku kazi. Uravye amafaranga baronka, amafaranga bariho inzu, igihe bamara batariko barakora, amafaranga bariho indya, vyose ubiteranije usanga uri muri kontra atacyo umusombya. Please gutakaza passport yawe, umutekano. Nugira ngo utorotse ukisigiye mu maraya, wibaza ngo ucuronka bimwe wari warabuze. Ya ntabyironka. Ahubwo utorotse wowe usanga witeye ingorane ikomeye, kuko naya passport wotanye ntutahana. Niwagera gutaha uzorinda ugende mu gipolisi bagufate, bagushumike, bakujane muri sakana umare igihe. Hari igihe usanga mu boss waciye azakwagiriza ngo yaranyivye, bagaca kujana mu mpimba. Erega ntibapfungira hamwe mu abantu, mwande bantu mutanabizi. Hari abantu bapfungirwa muri sakana, handi muri sakana ufunga ubisi mikeya ugaca uronka passport, urupapuro bagahamagara boss kuzana passport, hanyuma bakagugataha. Hari abapfungirwa handi basaba ambasaderi urupapuro ugarutahako. Ibi bintu rero byose bisuma no muri kontra. Hari igihe ucuja boss ashaza akavuga ati yagiye anyivye no mu mpimba, bashakujana mu mpimba indani hariya. Indani gizani mbari gizani bashakujana indani. Ukazokubita y'imyaka 2 3. Ntabwo ndatabareje mu minsi yahera yavuye ataha, nubwo ntabivuze ibyo kuko ndamaze kubona abantu muri Saudi Arabia barafise ibibazo, abantu bose bataha. Atari umwe yigeze kumpa ikiganiro kugira ngo dushime ko batashe, abandi bose ntibampa ikiganiro, barabireka. Nanje ndabareka nta kundi, nta ngorane. Ariko abandi bose ntibigira mu biganiro, benshi barataha kandi turavugana batashe. Ariko ndabwiye ati mpereza ikiganiro tumushime muvuga ukuntu vyagenze, nukuri ntibabikora. Nanje urumva camita nyene kwihangana, kubera mbona ko nyene kumbure ntavyo bahisemwo navyo bashaka. Rero ni vyiza ko mwoza muravuga, mwoza murashima, muvuga ati twatashe kandi vyagenze neza canke habaye ikibazo kiniki. Aho rero reka nce mbwira abantu munkurikira, nukuri gutoroka ni bibi. Abantu bose batorotse ni bakeya bungutse, ni bake bungutse cyane. Uhereye kuri ntuzenya, umuntu yigeze kumpa ikiganiro ni wa mukobwa yitwa ndera reka ndamurabe hano, yitwa Atau pinan it yitwa nde nyangane gato wenda murabe hano.
uwo niwe wenyine yampaye ikiganiro nta mugabo agiye ameze nabi yatashe ameze nabi kweri yarambwiye ati jewe ndashitse Imana ishimwe amasengesho yanyu ibyo mwadukoreye nawe ndavuga ati shimira Imana niyo yabikoze yego nguyu wa muntu wanyu yitwa ndera yitwa yitwa nde ariko ngarukira mu kanwa abasha kwihangana inira abana bahajya mu kiyange cya mbere muri zone buterere n'uyu ikiganiro yitwa Florence yitwa Nduwayo Florence niwe yampaye ikiganiro wenyine gusa reka ndamubereke niba muvyibuka uyu muramuzi Nduwayo Florence ni mumuzi mw'abantu muramuzi genda mw'abantu mwe munamujua uyu rero yarampaye ikiganiro arambwira ati nashize amahoro byagenze neza nukuri nawe narashimye nyagihe rero reka ngarukize ngaha kwari kubakebura gusa ntihagire umuntu abwira ngo muturuke nukuri ko Imana bivanye n'ibihe bya covid byaciyemwo abarabu baciye bakena ubu abakoresha abakozi babiri bakoresha umukozi umwe usanga inzu ari nini uvuze ngo ndayivuye mu ngiye mu yindi uca usanga na hamwe wari warose ucuhabura niyo mpamvu rero ugize impanuka aronka ahantu hamwe uguma uzuhagume ntuze uhave iyo ari impanuro ya gusa ndabahaye nta nico ndabasavye gusa ndabashimiye korazi ko abayumvirije muri benshi reka nigereze ngaha nizere ko abumva bumvise abafise intahe abafise abashaka impanuro murahawe ikaze hano ntiturangisha gusa ntitubwira ngo dukebura ikini no turanagira inama abantu turagira inama mu bashiki bacu mufise ingorane zitandukanye ufise ingorane canke ibikudidaniye haba mu rukundo haba mu rugo haba mu kazi nsanga inbox WhatsApp yanje ni mubona ngaho imbere yanje ni guteranya 358 46 48 58 31 314 reka ndayisubiremo please 358 46 58 38 314 guteranya 358 46 58 31 314 izina murarizi ni Daniel Mugisha muheza giko